nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi haza umuntu aregera Yezu amubarira ati, muhanyi mwiza, iciza nokora ngo ndonke ubuzima budahera niki? Yezu aramubwira ati, ni kuki umbaza iciza? Inziza ni mwesa, naho ni waba ushaka kwinjira mu buzima, kora amabwirizwa. Aramusubiza ati, ayahe? Yezu ati, ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ubaha so na nyoko, kandi urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Uyo musore amubwira ati, ivyo vyose natanguye kubikora nkiri muto, icyo nsigaje none niki? Yezu nawe amubwira ati, ni waba ushaka kuba intungane, genda ugurisha ibyo utunze ubiha aboro, uzoronka itunga mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. Ngo yumve iryo jambo, nyamusore agenda ababaye, kuko yaratunze ibintu byinshi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Aya majambo y'Imana tuyumvirije neza yose arahuriye gusubira kutuzirikanisha ibwirizwa rya mbere ridutumirira gukunda Imana hejuru y'ibintu vyose twaba dufise, hejuru y'ubugenzi bwose, ubucuti bwose twaba dufise. Bivuga yuko ugukunda Imana bitegerezwa gushingira kuri ubwo bucuti bwa mbere twungana Imana, bukaba ari bwo buha insiguro, intumbero, akanovera n'ubukomezi ubundi bucuti. Vuze ubucuti gombye kuvuga mu buryo bwagutse les relations dufitaniye n'abana bariya, abo hanze y'umuryango wacu munini, abo mu muryango wacu munini, abo mu muryango wacu wa hafi, icyo twita la famille nucléaire, mbere n'uriya somambike, hejuru y'ubucuti ufitaniye n'umugore wawe cyangwa ufitaniye n'umugabo wawe. Ibyo bintu mwumva mwo bishobora? Hari abantu bapfa kuvuga ngo ndakunda Imana, mugabo hamwe yozi gakora nk'uko Ezekiel, sinzi ko boshoka bavyemera. Turaza kubigaruka ko mukanya, kubera iki womenga Imana irasavye ikintu kidasanzwe. Uyu muhanuzi wayo Ezekiel kamusaba ikintu menga iri insensible, menga Imana yabaye umutimbayi, ushikaye musaba ikintu nk'ico, ndagutwara umugore wawe kandi ntuzurire ngo ujyogore, ntuzoje mu kigandaro. Ibintu mwumva byoroshe, ibintu bigumye cyane, ariko turaza kumva mu ikindi kintu gikomeye Imana yashaka kumukoresha. Ariko kandi nugukunda Imana hejuru y'ibintu vyose. Murazi yuko bidushikira bamwe tugakunda ibintu gusumvya mbere n'abantu, tugakunda ibintu mbere gusumvya n'ubucuti dufitaniye n'abantu. Tugakunda ibintu tugaherayo. Imana ibigomba kuzana icamwe ikihe cyo kugira ngo mu kurengera n'ibintu tukayikunda hejuru y'ibintu vyose, amatungo yose anezereza umutima w'umuntu, ko ituvyaramwo ubuntu bwayo, ubuntu bwo gushobora kubaho witangira abandi, ugaheba vyose kubw'ubuntu bw'Imana buri muri wewe, bushaka gucika uwitangira ubuzima bw'abandi, uwitangira ibintu vyiza bishobora kubeshaho neza abandi. Ndiko ndibaza nk'ubije mu bantu bamwe dusigaye dukunda cyane ibintu vyacu, tukiruka mbere
tugahakwa no kumarana kubera ibintu turondera. Nk'abantu bamwe ushobora gusanga bari mu vyashara mu kurondera ifaranga, abantu bamwe bari mu ntwaro mu buzima busanzwe, ubona yuko ku kintu cy'ifaranga n'ijisho yorirya. Intérêt personnel, mukama wagira ati ndagusavye ukabusha ku bwami bw'ijuru, siga ivyo vyose bihaboro, genda ubishire muri banki y'igihugu hamuzu nkurikire. Ni bangahe bubishobora? Ngibaza ko gupfa kubishobora. Turabizirikana gatonya. Umukama katwereka rero yuko hari ikintu gikomeye adushaka ko ubucuti kumwe nawe, kwemera kwiyangaja kwinjira mu bucuti n'Imana no kugira ibintu vy'amahonosma akomeye cyane. Benshi twibaza ngo ni ibintu bisanzwe uyu munsi, ibintu vy'Imana usigaye umenga ni nk'ibintu vyo kwisoko umuntu ahitana agahitana uko ashatse, ariko tukibagira yuko birimwo exigence zikomeye. Atari uko Imana igomba kudusaba ibintu bihanitse ubwa mbere binanira umuntu, oya, ni kubera yo nyene irahambaye, ni iciza gikomeye cyane twotegerezwa guhebera vyose. Hamwe Yesu bivuga mu yindi mvugo mu migani ngo ubwami bw'Imana ngo bimeze nk'umuntu ngo yaguye ngo kwitunga rira hano mu murima, ngo akagenda akagurisha ibyatunze byose kugira ngo yigurire uyo murima. C'est un grand trésor. Nigihe tugwana ngo tuve mu bicumuro vyacu kugira ngo dutoke nk'abantu bagororotse, abantu b'Imana, abantu bubashwe, abantu bantamakemwa, ubwa mbere ni kubera Imana, kubera Yesu. Yuri kuragwana n'ibintu ugomba kubivamwo ukumva ko ufise motivation Yesu, biroroha bikabanguka, naho bishobora kuguma bikajyana, mugabo bikaguma bitanga ingufu. Kuko ikintu cyose na Yesu mwumvise asaba uyu muntu ati genda ugurisha ibyo utunze byose uzunkurikire. Niko waragerageje kugendera amabwirizwa y'Imana, ariko wabigira ku bwawe gusa, ntiwabigira ku bwanje kugira ngo Imana ninahazwe. Ubigira gusa kugira ngo utoke nyene nk'umushinga ntahagororotse, umuntu bahanuza umukonsulta mu mico n'imigenzo, nk'umuntu w'umupatiri nta makemwa, nk'umuntu w'umubikira yegeranije bashobora kuvuga bati mukeneye umweranda, genda murabe mu baoblate nga kwa naga, genda murabe mu benetereza kwa naga. Oya, ugambere kubera Yesu, kubera kugira uti iki kubera Yesu yezani nahazwe. Jewe naho ntomenyekana, mugabo urukundo rwiwe ruronke ifatiro muri ubu buzima, ruronke ifatiro muri ubu buzima. Nanako ndavuga yuko umukama rero hari igihe dusaba ivyo bintu kugira ngo twumve yuko hajya tuvuga ngo ni kibirengeye kizima. Si kibirengeye kiraho ikintu ciki ide, ikintu abstract kitagira ubuzima. Iyo twirengeye ku izina ry'umukama, tukarengera ico turi, tukarengera n'ivyo dufise kugira ngo dushikire Imana, kugira ngo Imana nayo dushikiriro nk'urufatiro hano mw'isi, ntuvyumva nk'ibintu biri bigamye. Oya, birahaza ugasanga boye nabo bantu abo beranda buzuye akanyamuneza kadasanzwe, bafise umwidegemvyo uryoshe gose, bakunda abantu bose bagashobora no kubitera muziko. Aho usanga abandi bariko barakumbagara muri utwo tuntu tw'udupumbafu tw'amacakubiri, tubwibone, twibiki, ugasanga n'abantu bari mu zindi sfere z'ubuzima, kandi ukabona uti guhura n'uyu muntu mu buzima muhuye n'umuntu benuwe, ukumva uti ndahuye n'umuntu utabwire duhura muri ubuzima. Umuntu agukunda atani ibindi bintu ubona umenga aragushakamo, kuko yamaze gucyorogwa n'urukundo rw'Imana rwamuduganye muri ibi twumvise. Yesu yagiye ararucyorora gushikaho arushikanaho tugumvamwo Imana itugendeye. Ntidushoka tubishikira, ariko ubuzima bwacu Imana arigizira ducisha muri ayo mafuru aducyorora rwa rukundo rwa Saturn twanje, rwa rukundo rwirondera akazara tudugana. Rimwe ukabona gucije mu kintu, rimwe ukazubona ivyago byose bihwaniye iwawe, nkuko kwa Ezekiel akakubwira ati wihangane.
hari ikindi kintu ndiko ndakoreramwo kubw'abandi. Tugire Kristo. Niho nagomba ngaruke kuri iki gisomwa. Ezekiel Imana ikamusaba ikintu gihanitse, ngiye kugutwara umukenyezi wawe kandi ntuzurire, urapfunga ipepu y'umutima amenya amosozi yawe amere nk'ay'umugabo atemba aja mu nda ntasokoroke hanze, kuko ibihe birakomeye. Tugire Kristo. Igihe ibintu bikomeye, abakunzi b'Imana mwitegurire gusabwa ibikomeye. Muri ibi bihe bikomeye ducamwo mu gihugu cyacu mu buzima bwa misi yose, nimwitegeye kuza muragendera muri bwa bukristo bwo kuwanga bw'imigisha n'imihezagiro iwacu byose bitaye yitegurira ibintu bikomeye, kuko ibihe birakomeye biragoye. So kubatera ubwoba, ahubwo no kugira ngo mwumve ingene mwabaye abizigirwa b'Imana. Uko urondera kuba umwizigirwa w'Imana, itegurire gusabwa ibintu bikomeye. Kuba umuhanuzi w'Imana bisaba kutitegurira guhangana n'ibintu bikomeye. Harya mara nicara nkaraba nti Mukama, jewe ndavye ubuzima bw'uyu munsi ingene buzimvye, ingene buremereye, ingene bumeze, ndakeneye gusubira kwicara ahantu nkiyumvira nkapanga ubuzima bwanje gushasha. Uko nitaba imigenderanire n'uyu, uko nitaba ivyaro social, uko nitaba ubutumwa, ibihe byarahindutse. Mbere mugasanga Umukama arashobora gusaba ibintu ati ni wewe ngomba yuko uzoba akarorero ka mbere, ugasanga uretse ko Imana igusabye nayo ibintu bikurengeye, ugasanga mbere urashobora no kuri kurapfa n'ibintu n'abantu batazi ibyo muri ko murapfa. Murabona ingene nk'uyu munsi dupfa n'abantu ibintu vya communication kuri WhatsApp. Iyi WhatsApp izoteranya n'abantu, arakwandikiye ashaka kucumuha inyishu ubwo nyene kandi tomoye nziza ici et maintenant, nkamwishura haciye nk'imisi 3 usigaye ukarana sinzi ibintu urimwo, je uranyanka witwararika abandi iki, mugabo ntazi ko hari ibindi bintu bikomeye uri kurajera muri uyo mwanya, kandi nawe nyene bizohindukira bikamugira akamaro. Aho naho ushaka gusanga karakayambu mvugisha numve yuko uyu munsi waramutse. Nawe uri kuranigana n'ibintu by'umuntu yaraye ubusa, umuntu agira arare aho hanze araberetwana, ugasanga yidoze ukavuga uti ndatahura kudatahura. Rimwe tukamenya kwemera Imana ikatudugana ahantu hakomeye, kuko twabaye abizigirwa bayo, tukemera gufashanya nayo ibintu bikomeye, tukihangana. Imbere y'uwo muntu ntucumuryagagura, urababara bigahera hariya, ukareka kumuremeka umubabaro wawe. Niba nyene Ezekiel byamushikiye, uzobona igihe kimwe ubuzima bushobore gusuka ibyago biguhurireko. Harege mbangize ngo ndagiye muri chapelle ngiye gusengera naka, ngaza numva ndakoroye ikintu, umwana amadiare bose barafashwe mu nzu hariya, ukaza wumva patirunda aramagaye hariya, byapfuye hariya, habuze ikiganiro batwebwiye ko atamisi hari, byose bikaza. Imana ikakubwira iti watanguye kuba umuntu ategerezwa gukorera mu nyungu z'ubwami bw'Imana nyinshi. Mukama, iyo stress nzoyijera gute? Stress nk'iya abantu bakorera mu ONG, maze kumva abantu ONG ko bagira amarocritum ngo être capable de résister au stress. Ushaka kuba umuhanuzi w'Imana nukuba capable yo kuresista ku ma stress yose ashobora kuzanwa n'ivyo buzima, mbere ashobora no kuzanwa n'amashetani. Kuvyitegura kugira uti ndazi ko ubuzima bwanje buhagarikiwe n'umushobora vyose, kuko vyose biva imbere yiwe, byose ariguma bikurikirana kandi byose bihereza kugaruka imbere yiwe. Ezekiel arazi ko Imana imutwaye umugore ngo yamuhimbara, ariko arazi neza kandi yuko Imana niyo kinezero ciwe cyanyuma. Cyo gituma tugire Kristo, abasore muri ngaha, ni warondera umugore umurondere kubera Umukama. Ntuzu umurondere kubera ubwiza bwiwe n'amataye yiwe, ko ibyo hazogira igihe bihere. Ntuzu umurondere ko azokuvyarira abana, hazogira igihe bihere. Ntuzu umurondere kubera ubwiza bwiwe, hazogira ivyo bihere. Ngo niba murondera kubw'Umukama, ivyo bizoguma aho ubibona bihari muri urwo rukundo musangiye n'Imana.
wa mukobwa we niwitaba yuko ubakana na naka ntuzugende kubera umufuko wiwe ugera igihe ugahera, ntuzugende kubera ububogare bwiwe hazoza igihe ashwanyuke. Uragenda kukugira uti uriya muntu ndamwumvise nk'umuhamagaro w'Imana, kugira ngo ivyo nivyahera ugumugira uti le bien premier, le grand trésor nakurikiye niriya, guma ndayumva muri uyu muntu kuko aguma ari uw'Imana. Aho biroroha, aho birakunda. Niwaza kwihebera Imana ukagomba kuba pati cyangwa ugomba kuba masera, nutabigira kubwa Yesu Kristo hazogera igihe ibyari byagukweze. Harabanza numva ngo nagiye hajya ngo kubera ngo bambara neza ngo bafise voile nziza, bashaka kugwara ingwara mu mutwe ikagutuma utambara voile. Murabizi urashobora kugira accident mu banga ukagenda voile ntibigifata. Mugabo niwabigira kubwa Yesu bikagenda ukumva uti umwadahemuka aracari ngaha. Nivyo yagombye kubwira uyu musore. Uyu musore biramunanira. Nitumutwenge nitwigire bajokora, kuko aja kadusaba ibintu bimwe bimwe. Hari igihe usanga tuba twarazikiye ku bintu tugira tuti ibi bintu nivyo buzima bwanje. Je ne kondaganira n'umupatiri ari mu karuhuko avuye ibura, yarambwira ati pati narigeze guhura n'umuryango umwe ndiko ndabatiriza umwana wawe, se w'umwana araza arambaza ati gombe pati ari muri insécurité, ati mbe n'igiki kinyemeza yuko imbere y'Imana iyi miduga yanje myiza gutya nzoba nkifise ejo, cyangwa uyu mugore wanje mwiza n'ababana nzoba nkibafise ejo. Ndiko ndasomera ijambo rya Ezekiel na Ciye davyibuka. Patera mubwira ati nitubeshejweho ubwa mbere n'ibintu dufise uyu munsi, tubeshejweho n'umwizero dufise mu Mana. Ukaguma ubaho uri muri iyo stress yo kuba duti ejo birapfa ejo biragenda karakubanye. Mugabo ni wabaho ugira uti umukama arandutira vyose, ivyo naho vyoba azomenya ingene abimbeshamo, azomenya ingene abimpagarikiramo. Ico gihe urarema ukaryama ugasinzira, ntiwumva gakomye ukaza wumva umenga uti biragiye. Kandi ibintu rero aho biri biratera insécurité, sinzi ko murabibona. Hari umuntu yigeze kuzana intererano nyinshi muri Radio Maria azizana ziteruye uko. Ndavuga nti kugira ngo mbeshire ko bataza kuzinyiba ndaziraza hambavu yanje. Ndabwiye ko muri iryo joro byarananiye gusinzira, hagize n'ikinyenzi kirengana ne baratwara ngasanga nakangutse. Ni ibintu by'abandi barabitwa naho bitoba ari gwawe. Ahubwo ntihagire ngo utwo twenguye umusore. Mugabo umwe wese aza ariyumviriza mu rukundo rw'iwasangiye n'Imana. Mbuwe ngo Imana yo ntwari ibi bintu, ubwo Imana yo twara uyu muntu, noguma numva ko ndayita Imana yanje, noguma numva ko ari Imana yanje, kandi kwitabigize ngo ingirire naba, ahubwo hari ikindi ciza gisumbirije ishaka kuncisha ko kubwanje no kubw'abandi. Kuvaho wemereye kuba w'Imana ntukiri uwiwawe wewe wenyene, warabaye uw'abandi, warabaye uw'igikorwa c'Imana muri ubu buzima. Amen.